iyo nama rero yatanguriwe ejo n'inama y'urwego nshingwantwara. Hanyuma uko bimeze ku mwaka bivanye n'ukuntu igisata c'indero cifashe mu karere, turaheza tugahitamwo icivugo kigaca kiba arico inama itunganirizwa ko imbere y'uko haba inama ya bose nayo ikazobizobejo. Icivugo rero cy'uyu mwaka twafashe yuko twoshira imbere uko amakaminuza akorana n'abikorera utwabo, ahanini y'abajya bashinga amashirahamwe, kugira ngo nayo afate ya mbere mu kudandaza ibyavuye mu bumenyi n'ubushakashatsi bwabereye mu makaminuza. Aho rero mwabonye mu byigwa byatanzwe hari ama-university asanzwe ateye imbere cyane, asanzwe afise n'amashirahamwe eka novuga n'amahinguriro ahambaye cyane, ariko hariho n'ayandi atarafata iyo ntumbero acigisha kumwe amakaminuza yamye yigisha kera. Iyi nama rero ni nk'akanya ko kwirimbura kugira ngo tubone aho kaminuza zo mu karere zigeze. Turatumira n'abantu dusanzwe dukorana bo mu kaminuza z'ahandi, nk'aha mwabonye yuko twatumiye Galilée International Management Institute mu Buyahudi, twatumiye na kaminuza yo muri Korea y'Epfo isanzwe iduha amaburuse, hanyuma n'abasanzwe badufasha nka Banki Mondiale nabo nyene twabahaye ijambo kugira ngo abantu bamenye ibishoboka kugira ngo turi hamwe twese dushobore